Banywanyi namwe bakunzi b'ikiganiro gica kuri Mara TV Burundi, ndabaramukije nongera ndabaha mwiriwe bivanye naho mumwe wese aherereye. Nkuko mubibona n'umunsi mwiza nakanya keza ko kwakira abashitsi ndetse musanzwe mukunda nkuko mubimenyereye, ariko mu kirundi barayamaze bati umugabo atariso ntumuvuga izina, reka kumbe ndamuhe kaze nongera ndamusabe yidondora abanywanyi ba Mara TV Burundi. Kuri microphone muri kumwe na Jackson Kabaganwa, hama behind camera muri kumwe na Radi. Kaze mutumire widondora abanywanyi b'ikiganiro. Ndabaramukije bakunzi ba Mara TV, nkuko mu bisanzwe ngomba nivuga kazina nitwa Ndayikeza Nehemie, niwe muri kumwe muri kino kiganiro, nkaba mvuga nti Imana ibahezegere mwese bariko baradukurikirana. Ndayikeza Nehemie, ego twamaze kumva kazina kanyu, hama musanzwe mukora iki, musanzwe mubahe eske? Dusanzwe tuba muri quartier Carama, hanyuma ibikorwa vya misi yose dusanzwe tukorera ibikorwa vy'Imana hajya mu Kamenge niho mudusanga. Sinzi nimba atari banga ko mutwarira eglise musanzwe mwinjiramo, kuko tumenyereye mu Kamenge ama eglise menshi atandukanye. Murakoze cyane, dusengera muri eglise Pentecote hajya muri Sokariti, ahantu muri Omoneri Police. Okay, banywanyi bikigano mwamaze kumva amazina, ndibaza murumva ko uyu muntu adasanzwe, yatuzaniye ibidasanzwe kandi yatuzaniye byinshi. Ni giki n'umunsi usangiza abanywanyi ba Mara TV Burundi? Uyu munsi dufitaniye ikiganiro cyane cyane cerekeye kugwaruka, ukuntu rukwiye kwifata nuko n'ibintu bikunze kubangamira urwaruka muri iyi minsi. Okay, ntumva ko mwazanye sije nziza cyane, none ni giki ushaka kubarira nk'ugwaruka na cyane cyane bivanye n'ico mwabateguriye kubashikiriza? Muri make mu nyigisho zacu z'ugwaruka bw'uyu munsi tugomba kuvugana cyane ku bintu bikunda gukenera urwaruka kugira ngo birukoreshe. Rero muri make nkuko twabiteguye uyu munsi, mu bintu bikunze gukenera urwaruka cyane, urwaruka rurakunze gukenerwa n'ibintu bishika kuri bitatu. Ikintu ca mbere gikenera urwaruka ni igihugu kirakeneye inkomezi z'urwaruka kugira ngo kizikoreshe. Hanyuma kandi icya kabiri, Satani nawe nyene arakeneye inkomezi z'urwaruka kugira ngo azikoreshe. Hanyuma ikigira gatatu, ni Imana yo mwijuru nayo nyene irakeneye inkomezi z'urwaruka kugira ngo izikoreshe. Ndaza kuvuga kimwe igituma gikeneye inkomezi z'urwaruka. Murakoze cyane. Okay, nicahe urwaruka rwa none guno munsi rukwiye kwirinda kugira ngo ntirukoreshe izo nguvu dusanzwe twumva ko zikenerwa na byinshi, nubwo aho ruhande ubona yuko urwaruka rukwiye guhagararamwo kugira ngo rukore ivyo rwari rutegerezwa gukora? Murakoze cyane. Nkuko twabitanguye tuvuga, Satani arakenera inkomezi z'urwaruka. Urwaruka rero n'abantu baba bafise inkomezi gusumvya abantu b'abatama. Urwaruka n'abantu batumwa ko iyo hageze ibintu by'inguvu, abantu b'abatama bananiwe baca batuma ko urwaruka. Rero igihugu kirakeneye urwaruka rwacu kugira ngo gikoreshe inkomezi zacu, kandi ni vyiza cyane iyo bariko barakorera igihugu usanga bihimbaye. Ngira ngo nk'akarorero mwama mwumva igihe cyose iyo bakeneye gutuma ko nk'abantu bashaka kugwanira igihugu cabo, usanga mu itangazo handitse ngo hazokwinjira abantu b'ugwaruka bonyene, abantu b'abatama ntibarimwo. Rero bisobanura yuko inkomezi z'ugwaruka igihugu cyacu kirakenera kuzikoresha. Hanyuma kandi hari n'ikindi kintu nababwiye gikenera inkomezi z'urwaruka, mugabo iyo mubigiye mugasanga inzira yabyo ijana mu rupfu, ni Satani. Satani rero akenera inkomezi z'urwaruka kugira ngo azikoreshe mu bintu bibi gusa. Kandi rero urwaruka iyo rugiye gukoresha inkomezi zagwo mu bya Satani, amaherezo yabyo ni urupfu. Twisunze ijambo ry'Imana rivuga ngo kwitwararika ivy'umubiri bizana urupfu, mugo kwitwararika ivy'Imana bizana ubugingo budashira. Hanyuma rero icya gatatu arico cyanyuma nababwiye, Imana nayo ikenera inkomezi z'urwaruka cyane kugira ngo izikoreshe.
mu ijambo ry'Imana Yoweri ariko arasigura cyane ibizo mu gihe cy'iherezo mu kuza kwa mpwemu yera yaravuze amajambo akomeye aravuga ngo nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bose abahungu n'abakobwa bazovugishwa kuko kuvugishwa n'ibintu bisaba inkomezi mugabo aravuga ngo mugabo abatama n'abatamakazi ntibazovugishwa kubera biragoye bisaba inkomezi acavuga ngo abatama nabo bazoryama barota inzozi babona ibintu byo beretswe mugabo rero abasore n'ugwaruka canke inkumi ngo bazovugishwa rero Imana yacu rero irakeneye inkomezi z'ugwaruka kuzikoresha kandi nivyo vyiza kuko ngo kwitwararika ivy'umwami Imana bizana ubugingo budashira rero nkaba mpanura urwaruka rw'iyi minsi twitwararika ivy'Imana kuko witwaritse ivyo Satani agomba bizokuzanira urupfu impera n'imperuka yego murakoze cyane banywanyi ba Mara TV Burundi murumva ko umukozi w'Imana yazanye kweri sije nziza cyane ndetse aratugaburiye ibintu byiza cyane atubariye ko donc inkomezi z'abajene zikenerwa n'ibintu bitatu Shetani Imana n'igihugu none nigiki na cyane cyane wo hamagarira kugwaruka gotegeza gukora kugira ngo igihugu cy'u Burundi kumbure donc bikibone yuko ugwaruka koko rufise akamaro mu gihugu cyangwa mu gukoresha inkomezi zako murakoze cyane igihugu kirakeneye izi nkomezi z'ugwaruka kugira ngo igihugu kimere neza kandi iyo tugiye nko mu bikorwa rusange hageze guterura ibintu bikomakomeye abatama bananiwe murabona ko baca batuma ko bati ugwaruka cyangwa abantu bagikomeye muze duterure rero iyo turiko turakorera igihugu n'izi nkomezi zacu biranezereye cyane kandi birahimbaye n'ibintu nyine byiza rero ikibazo kihari ugwaruka rw'iki gihe usanga ruhitanye inkomezi zago rukaca ruja mu bitagira ikimazi ugasanga ngo ari kumarigara ugasanga ariko aja mu bintu nyene muca mubibona vy'ukunywa urumogi biyayuramutwe ibintu nk'ivyo rero iherezo ryavyo usanga ari iherezo ribi cyane nkaba mpanura urwaruka rw'iki gihe rero izi nkomezi zacu Imana yaduhaye muze tuzikoreshereze iki gihugu tubayemo kandi tuzikoreshereze n'Imana ivyo Satani tubireke kuko imperuka ni mu muriro udashira murakoze yego reka kumbe tubabe ngaha hari umuntu yagerageje kutwakura ariko turabona n'abandi bagerageje kwandika bakoresheje yego ubutumwa bugufi babaza bati yego uwo mutumire wacu muturamukirize kandi wongere umutubarire mbega ni giki gishasha mu dikomategurira ugwarukana cyane cyane kugira ngo rubandanye gwitwara neza rubandanye donke ruhagarara amagabo kugira ngo umugwanizi Satani ntabandanye agirante aruyovya ni giki mwokora nka mwebwe nk'abakozi b'Imana cyo twokora kugira ngo ugwaruka umugwanizi ntagumye ruyovya turiko turabitegura cyane tubikishije mu ijambo ry'Imana hanyuma kandi turashimira kandi n'abarongoye igihugu nabo nyene baraza baradutegura ibintu by'amaseminere n'amaformation birafasha cyane kugira ngo ugwaruka ruve mu biyovya bwenge ahubwo ruze gukorera igihugu rukorere n'Imana murakoze banywanyi b'ikiganiro aha niho ikiganiro cyacu kigarukiye ariko twizere ko ubutaha muzogerageza kumva byinshi na cyane cyane ibikenerwa kugwaruka rukora kugira ngo biboneke ko gwitwara neza ndetse rubandanye rukoresha za nguvu zago bamye bavuga zikenerwa n'ibintu byinshi bazikoreshe ibyo bategezwa kuzikoresha hama nkuko mwari ko murumviza ikiganiro ukibashikiriza kuri microphone mwari kumwe na Jackson Kabaganwa hanyuma behind the camera muri kumwe na Ladi hama kumbure katowi kebanure tongeye tusabe n'umutumira agira akajambo kanyuma abariye abakunzi b'ikiganiro gica kuri Mara TV Burundi bakunzi b'ikiganiro gica kuri Mara TV Burundi ndabashimiye cyane ko mwaduhaye akanya mukadukurikirana hanyuma nagomba kubabwira yuko hagize ikibazo mugira mwompamagara ku telefone 79 ubusa 32 niyo nimero nyene ikora no ku murongo wa WhatsApp murakoze cyane okay bye bye